inzuzi zibangamiye cane igisagara n'inyubako zaco. Abahinga mu vyegeranyo baheruka gukora baratweretse yuko ku mwaka dutakaza inyubakwa n'ubutunzi bujanye nazo butari munsi y'imiliyoni 30 z'amadolari bivanye n'ivyo imvura yonona mu gisagara ca Bujumbura, hafi miliyaridi 100 ku mwaka. Ubwa mbere dusha tuvugana na bagenzi bacu bashikiranganje mu byo bajejwe harimo ibidukikije n'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo aba bantu bose bariko barubaka ku nkengera z'inzuzi, ku nkengera y'ikiyaga, ahantu hashobora gutwarwa n'amazi, ku buryo abo bose bari bafise imigambi yo kuhubaka. Mu by'ukuri tugiye inama turabona ko atakindi cokogwa ari uko ingingo zofatwa z'uko aho hantu hatosubira kubakwa. Ikigira kabiri nko ku biraro navyo nyene mwabonye ko bibangamiwe cyane cyane iki kiraro cyo kuruzi Gikoma. Kijya kiraro rero twashoboye gushika munsi twasanze koko yuko ivyuma bacubakishije bimaze kuja hejuru, kiramaze gutangura kurika aya mabuye manini acisukako aramaze kukigondamika. Bisigura yuko dutegerezwa kwimvira ico twokora kugira ngo ibi biduga binini tubironderera iyindi nzira. Hariho inzira turiko twatanguye guca izo fatanye ibarabara rya mbere n'ibarabara ry'icenda, tukimvira yuko tugiye twoshiramwo inguvu nyinshi kugira ngo rijya barabara riboneke, ibi bikamyo binini bishobore kuronka ahandi vyosha bishike mu gisagara ca Bujumbura, kuko mwabonye kijya kiraro ca Gikoma hamwe cogira ingorane igisagara ca Bujumbura cohungabana bikomeye mu butunzi.